reka dusabe imbabazi kabisa ibyuma ntibisezerana harakantu kare gaciyemwo twizera yuko mwacu babariye cyane kabisa kuri aya telenovuga hari habaye akabazo gato ko muhinga bw'ivyuma ariko twariko turavuga kuri kino gwa Real Madrid na Liverpool turavuga yuko Liverpool mu nkino zitanu ziheruka Real Madrid nta na rimwe yigeze itsindwa na Liverpool ni Liverpool kandi ije guhura na Real Madrid iri mu kibanza c'8 mugereya Liverpool mu kibanza c'8 Real Madrid nari mu kibanza ca kabiri wiri twariko turavuga ku kibazo ca miliye ya Real Madrid yuko ari hashobora kuba hari kibazo ariko tubandanye rero duhite tuduga kuri parcours bagize Tako turanavuga kandi yuko ari Liverpool na Real Madrid tutama twibabwiye ko bakimanze guhura inkino 8 muri UEFA Champions League aho bagiye bananganya ndetse inkino zibiri nako intsinzi zibiri kwa Liverpool banganya ukino rumwe Real Madrid ishobora kuba itsinda izo nkino zitanu novuga ni performance igegaza yuko iyo migwi ibiri yagiye ihura ariko Real Madrid yagiye bangamira Liverpool ari navyo uyu mumenyereza Jurgen Klopp avuga yuko bagiye guhura n'umugwi ukomeye anavuga no kuri performance ya Vinicius Junior avuga yuko nawe ari mu bakinyi agenda abona yuko bashobora kumugora n'imigwi rero yose yagiye igira kuntu inkino zitandukanye haba muri UEFA Champions League ndetse no mu higanwa kinamo ndavuga Real Madrid muri La Liga canke mu zindi nkino zose yagira kina haba muri World Cup Club nuvuga igikombe cy'isi c'imigwi ni Real Madrid rero mu nkino 20 iheruka gukina yashoboye kuba itsindamo inkino 12 inganya inkino 3 ishobora kuba inatsindwa inkino 5 mwizo nkino 20 nyene inkino 7 yarazimkinye idashobora gutsindwa igitsindo migori ryayo ico twita clean sheet mu rurimi rw'icongereza ni Liverpool nayo nyene mu nkino 20 yagiye icamwo ikina nuvuga dova inkino 20 za nyuma amahigano atandukanye yatsinze inkino 10 inganya inkino 3 itsindwa inkino 7 yakine inkino 7 nayo idatsindwa igitsindo ariko urabona ko ari Real Madrid isunda urugendo rwiza novuga no mugwi wa Liverpool kuko Real Madrid yoyo inkino bo banganije bose barazinganya n'izitatu kuri zitatu aho ni mu gihe Real Madrid yoyo isanzwe yatsinze inkino 12 Liverpool ikaba yatsinze inkino 10 urumva cyangwa yuko harimo itandukanye Real Madrid yatakaje 5 Liverpool ikatakaza inkino 7 ndashaka kuvuga ati rero iyo migwi yaciye mu rugendo rwo kugira ishobora kuba ishika hano muri kimwe gici cyane ca munani gishira icyanyuma ca UEFA Champions League ni mugwi wa Liverpool wari uri mitsinda muri groupe A itsinda rya mbere aho navuga risohotsemo uri mu kabiri aho umugwi wa Napoli ari ufata ikibanza ca mbere n'umugwi wa Liverpool rero washoye kuba mu migwi ya kabiri iza gutomboza imigwi ya mbere biba ngombwa kwitomboza no mugwi wa Real Madrid umugwi afitanye amateka menshi bagiye bahura mu nkino zitandukanye turibuka finale ya mwaka wa 2018 Real Madrid itwara igikombe no mugwi wa Liverpool mu gutsinda 3-1 turibuka finale ya Champions League y'umwaka uheze Real Madrid ibikoranye n'igatsinda no mugwi wa Liverpool igitsindo kimwe kubusa rero tibagize urugendo rumeze gute muri ino Champions League ni Liverpool ya mu matsinda ya ukinyukino rwa mbere n'umugwi wa Napoli umugwi wa Napoli yibatiza kaneheri mu kwitsinda itsindo 4-1 Liverpool yaraje mu kino wa kabiri hura na Ajax irigarura itsinda ibitsindo 2-1 mu kino wa gatatu yakinya na Rangers itsinda Rangers 2-0 mu kino wa kane yakinya na Rangers mu kino wo gusubirira Liverpool ikora neza itsinda ibitsindo 7-1 yabasanze nyine hariya mu gihugu wabo ni Liverpool yaje kandi kwa Ajax irabatsinda 3-0 ni Liverpool yaje kwa Napoli irayihorana n'itsinda 2-0 tuvuga ko Liverpool nubwo yatangwe nabi itsindwa 4-0 harigeze igihe igarura ariko byarangiye binanye gufata umwanya wa mbere ugira ngo kuba ina ni Napoli yari hagaze neza cyane Napoli nayo nyene bayicunge mwino misi ino sa twavuga ko umugwi wa Napoli uravye n'umusore wabo Victor Osimhen akuva mu gihugu cya Nigeria kuri no musi kuvuga ko mu migwi itegwa ku mugabane wa Burayimo kujya kuraba uno mugwi wa Napoli nawe nyene abujya kuvuga ko mu gifise ibicafi 75% cyo gutwara igikombe cyo mu higanwa ry'abo ryara mu gihugu cy'Ubutaliyani uno mugwi wa Napoli abona ko imigwi nka Paris Saint-Germain na Bayern bakiri nyuma n'indi migwi yaciruka ati biracyashoboka bari mu gihugu cya Espagne mu Bwongereza nuko nyene ariko muri Napoli hari aho mu gihugu cy'Ubutaliyano ni Napoli bwa ati burya atona kubabeshoka rero hano twavuga ko uyu mugwi wa
wa Liverpool abuja arona bakikuno musi nibaza kubuja kuba mwavuga ati ugiye kuraba aruno rukino herwagere ko ruba twaturindiye muri finale atariko nta kondi ruratangwa nta kondi hanya numwe ateza gusezererwa ndavuga ni Liverpool rero yagiye yasohotse ari akabiri mipure aho yaringanya amanota n'umugwambe wa Napoli ariko baza kushanya ibitsindo bivangoma ko Liverpool ita gucagura mu migwi ya mbere aho yashoboye kuba inatomboza n'umugwi wa Real Madrid ni Real Madrid na yavuye muri poule ya F cyangwa groupe F aho yasohotse na yari ya mbere yari kumwe n'imigwi ya Leipzig ya Shakhtar Donetsk ya Celtic Glasgow. Real Madrid rero mukino gwa mbere yaraje bikora neza imbere ya Celtic mu gutsinda 3-3 Real Madrid yakira Leipzig itsinda 2-0 Real Madrid yagende yakire kandi Shakhtar itsinda 2-0 Real Madrid yongera igendera umugwi wa Shakhtar baranganya itsindo kimwe ku kindi ni Real Madrid yaje kwa Leipzig baravuga bati ni mo dutsinda retroverso ikatwi natwe twatikebanura bayitsinda Real Madrid itsindo 3-2 Real Madrid yavuga ati turashitse kwa Celtic reka tuyihora ivyo Leipzig yarayidukoreye bayitsinda itsindo 5 kuri kimwe navuga ni rero n'umugwi wa Real Madrid nawe nyine wagize urugendo rwiza nubwo yashoboye kuba utsindwa n'umugwi wa Leipzig nabona ko hari cyagihe bari bameze nabi badafite abakinyi hagati nk'aba Chouameni ba Toni Kroos n'abandi navuga nti rero ino migwi uravye urugendo baciyemo Zabiro ndetse na Bwana Inosa none tuvuge ruti Liverpool atsinda cyangwa Real Madrid atsinda najya zakuba ari kuri Anfield Road tuvuze rero ngo yaratsinda cyangwa natsinda gusa gerageje kuraba amahirwe menshi yo gutsinda je ku ruhande rw'iwanje no yaha umugwi wa Real Madrid ndabye kuri forum barimo kubera ko Real Madrid bamaze kumenyera gukina batagira bacu bamenye hari bamaze kumenyera gukina ba Toni Kroos batatanguye mugabo rero ahandi hantu haca haza kana Liverpool mwabantu mu rukino rusiguye byinshi kuri Liverpool muri zinkino zibiri ziheruka muri Premier League urabona yuko bugira kirabikora neza yavuye mu kibanza ca 10 hari iyo yari iri kiregera mu kibanza c'8 kandi Liverpool mu kibanza c'8 yari irimo kuzigatsinda Newcastle kandi yayisanze no muhira ubu n'ubutumwa bwerekana yuko Liverpool yo mu ndwi zibiri zitatu ziheze atari yo Liverpool yo Newcastle yabatsinze badakwiye nta kibazo nubwo batari bakwiye baretse gukwira kubera iki ni kubera ko amakosa babakoresheje Luka Modric rero yavuze ati ndatangara cyane no kubona Liverpool itari mu bibanza vya mbere muri Premier League ariko birashobora no kutubwira kimwe natwe muri iki gihe muri La Liga nuvuga muri La Liga bamwe n'abakabiri abandi nabo bari mu kibanza c'8 Luka Modric rero yaje abongereza urazi ko ari ikintu gikomeye kuba ari mu kibanza c'8 nisubiye ko mu Champions League shoko bakitwana no kuvuga nanje nivyo nariko ndazamwo ati ndumva ko Liverpool ishobora kutwihora ngo bivanye n'ukuntu twabatsinze ku rukino ruheruka ngo ariko tuzoba twiteguye mwabantu mwe buryo umuvugishwa wa mbere ku buzima bw'iwawe ni wewe utanga kuvuga ngo bashobora ngo kutwihora uramutse usohoka ibi bintu byagiye bikora abantu benshi ariko rero nitova ko ariko ku ruhande rwa Real Madrid gusa ni imigwi yose tubona yuko yose yabonye yuko umwe ushobora gutakaza ku ruhande rwawo ko ugarutse n'amajambo Jurgen Klopp yarayavuze yuko umugukinyi uyu mukinyi wa Real Madrid Vinicius Junior yaravuze ati uno mukinyi adasanzwe cyane mbere no namwita no legend wa Real Madrid nubwo akiri muto yaravuze ati rero tugiye guhura n'umugwi umwe mu migwi ikomeye ku isi neza cyane hari n'ahantu go gucungira cyane aravuga ati umugwi wa Real Madrid n'umugwi utigera utakaza icizere ni segonda na rimwe nduvuga mu gihe cyo umwanya wose bari mu rukino yongera aravuga ati umugwi wa Real Madrid ushobora kuwigirako rero ahantu naho gucungira hagufi byaturaye ko dushobora twakora amanota 3 urumva umwe wese yagiye yemera mugenzi we ko akomeye bitandukanye na byanyu twagiye tubona kwa nagwa mu mwaka weze bahura muri finale ntibari bari hamwe bose muri Liverpool yavuga ati tuje gutora intsinzi ba Mohamed Salah bari bameze neza bose basaje bana hari ariko urabona ko baciye batsindwa nizo tumaze imisi tubona imigwi igenda ivuga yuko igiye guhura n'umugwi kugira ibubabaze ikiko bitwa uruko Faransa ukuntu batakaje mondiale majambo bavuze byagiye kurangira nyene bitagenze neza yabandanije avuga ngo aramajambo umuntu abavuga ashangara mu kwegeye yabandanije avuga ngo urukino rwa Liverpool na Real Madrid ni kimwe mu rukinizi y'umupira w'amaguru ishobora kubona ngo byari bikwiye yuko urukino ruba muri nka finale ya Champions League mw'abantu baba bararyohewe ngo imvune ntizigomba kuba rero urwitwazo hagati ya Liverpool cyangwa kuri Real Madrid bose bafise amahirema akomeye
ari hanze kubw'ikibazo c'imvune ngo bafise abakinyi bagwanira ibikombe ngo kandi barizera ko bashobora kubikora haba kuri Liverpool haba kuri Real Madrid abo bakinyi bose bari nabo kubera ko kuba Real Madrid ifise abakinyi bari mu mvune na Liverpool irabafise mukanya turaza kuza tubabwire ngo turaza kuza tubabwire timbega n'ibandi bashobora gutangura umva yavuze noneho yarangije avuga ati ngo ntabwo mbona ibitsindo byinshi mu rukino rwa mbere umva muri rukino rwa mbere yirinze kuvuga yuko baza kurutsinda ariko yavuze yuko atabitsindo byinshi abonamo ikindi nuko bivanye nuko igitsindo cyo hanze batakigiharura ngo waba ukinira muhira canke hanze byose nico kimwe ariko buri gihe mita mu rukino rwa kabiri ko rubera i Bernabeu kuko twabonye inshuro nyinshi kugira abafana muhira ibitangaza vy'Imana tuvuge kuyu mugwa nkuko mu rukamo de cyamwe uruhande rumwe ndashaka kuba ndamushigikira urundi ntashaka kuba ndamushigikira kubera iki tugende dusubira inyuma gato y'umugwa wa Real Madrid turabe inkino wagiye ukina barakina Paris Saint-Germain abuja Paris Saint-Germain yasini umugwa wa Real Madrid Man City banakinye barabatsinda ariko Santiago Bernabeu babakoreye twese turavyibuka bavuga ati bugera bifashe ku ati iyi remontada ibaye ni gitangaza rero umukinyi bibutse no kwa Man City remontada yabaye kuva ku nota 89 gushika bavuga ati bugya Man City yasinzwe wa Real Madrid ariko birangira uyu musaza rero w'imyaka 37 Luka Modric amajambo amwe ajya kuvuga ati abujya kwiyemera si byiza mwarabonye byo Samuel Eto'o yagiye yavuze mu gikombe cy'isi bimurangirira nabe Luka Modric yavuga ati bugya rero ngiye kubiraba ndabona yuko uno mugwi dushaka kuba ducyana amanota bitunda bitaba byinshi ariko byose tubirindire je cyo novuga rero nkuko ariko Modric yavuze ko afite amakenga ko bashobora gutakaza basama yavuze yuko ayo makenga yafise ayo makenga ari nayo kandi nivyo nababwiye burya no ku ruhande rwa Liverpool nyine umumenyereza yavuze ko nawe nyine umugabo ya Madrid mu gikomeye yashobora kuba afite amakenga ariko rero je kinovuga Zabiru hano hantu ni ikintu kimwe kuri no ruhande rw'umugabo wa Real Madrid canke wa Liverpool uyu mugabo wa Real Madrid ikintu ca mbere abujya ku ruhande rwo hagati yo utameze neza gutsindika biroroshe ariko bakaza kuremera umugwi nkuko bivuze pressing igatangwa ku mugwi wa Liverpool akuri mugwi wa Real Madrid ku ruhande rwo hagati abiraza kuva mu kindi kintu ani Liverpool nayo ku rundi ruhande abujya ntimo batuvuga yuko kuri no munsi babasore wa musore da kugwana hari imbere na Sadio Mane twari tumenyereye yego baramutanye Daniel Nez baramushira hajya ariko naho yabikoze twavuga ko si Daniel Nez turabona ko iyo bari ko arasubira Sadio Mane tubona ko rero bino bintu kuri no munsi bose novuga ko nabagwayi gusa ariko imvuge gato abanone ko muri kumatumviriza inimero irahari mandiko butuma twabashikije ibintu byose bikenewe ku mugwi wa Real Madrid ibihari kwa Liverpool zerekana yuko umwe ashobora gutsinda none atsinda nimero 66 ubusa 25 77 ndasubiriramo 66 ubusa 25 77 reka rero dushobora kuba dusoma urutonde rw'abakinyi tubona bashobora kuba botangura hama tuganire ko nago nyene ushobora kudufasha kubona ninde ashobora kuba ahagaze neza ndashobora kuba ahagaze nabi kugira ngo dushobore kumenya ndetse ino rukino tubwiteze ko umusaruro uwuhe ku ruhande rwa Liverpool ashobora kuja gutangura mu kibuga hariho Alisson Becker mu goli ku ruhande rw'inyuma hariho Alexander Arnold hariho Van Dijk hagati muri defense hariho Gomez hariho Batson ku ruhande rw'ibubamfu kuvuga hagati hariho Anderson hariho Fabinho hariho Keita imbe mu masatirizi nko bisanzwe hariho hariho mukinyi Mohamed Salah Darwin Nunez ariko hari amakinga ashobora kutaboneka kubw'imvune na Cody Gakpo umukinyi waheruka gusinyisha ndetse yagize n'amajambo menshi yagiye avuga hariya mu rukino rw'iwe rwa mbere rwa Champions League kabisa ariko tubandanye ku ruhande rwa Liverpool abakinyi bataza kuboneka Luis Diaz umukinyi muziko yagiye agorana cyane ku ruhande rwa 11 ni no mubwa ni nka Vinicius wo muri Real Madrid Vinicius wa Real hari Thiago Alcantara mu kibuga hagati ntawe hari Konate ntawe hari ndetse na Artir hagati mu kibuga ntawe hari nababwiye ko ari n'amakinga ko Darwin neza ashobora kudakina ivanye n'imvune yagiriye ku rukino rwa Newcastle United kinuruka kuba atoshobora kuva ngaho tukegeza ku ruhande rwa Real Madrid nabo bashaka gutangura hariho Courtois Thibaut Courtois migol Dani Carvajal ku kabiri nacho Rudiger na Alaba ndetse hari inyuma mu kibuga hagati haraza Modric Kamavinga Dani Ceballos muri musatizi nko bisanzwe ni Valverde ni Benzema ndetse na Vinicius Junior abakinyi badahari hariho Chouameni Toni Kroos ndetse Mendy Edouard Mendy na Ferland Mendy ku ruhande rwa gatatu Mariam Diaz bari mu mvune ndetse abandi bakaba bagwaye tuvuga ruti rero
ku ruhande rwa umuhagarikizi w'urukino ni Ivan Kovac umunyaromania. ndavuga ni rero ku ruhande rwa Real Madrid hari ibura rya Carvajal na Toni Kroos ikibazo mu kibuga hagati, ariko kandi ku ruhande rwa Liverpool hari ibura rya Thiago Alcantara. ariko Mr. Willy je novuga ko ku ruhande rwa Carvajal uyu mukinyi naco ashaka kubikora neza. Carvajal ariho, ndavuga Aurelien Tchouameni hagati ndetse na Toni Kroos. Nuvuga ko Tchouameni ugiye kuraba yaramaze kubafata neza mu Real Madrid kwanda guha hagati kuri impira ahereza hano basaza babiri, ariko nuvuga ko turindire iminota 90 kiniza kuduha ahantu hambere je mbona yuko umugwi wa Real de Madrid ushobora kuba ufitiye point 4 aha muri mu bamener DJ mu bamener DJ ntuzanya Luka Modric no kuvuga ngo Eduardo Camavinga canke Luka Modric aba biraza koroha bujya yuko bamira Fabinho sinzi yuko uramubona n'umuntu bujya ruhana ingoga, kandi bujya muri Liverpool mukinyi agorana cyane hagati ni Thiago Alcantara. Umukinyi bujya agorana hagati cyane mu kibuga ni yari Thiago Alcantara rero kuba tari bafise bano basore ba Fabinho na ba Anderson nivyo kano gasore ashobora kuteza ugatangura ka Harvey Elliott ashobora kuteka tanguza, ariko ndavye hagati mu kibuga bujya bose baranganya ikibazo kiza guca kiza hehe attaque defense biza kuba bimeze gute, ukuntu baza kugera ama transition biza kuba bimeze gute ku munsi w'ejo ndazi tuzogenda tubigarukeko inyuma y'urukino turiko turabaha ukuntu match yagenze, ariko ugirageje kuraba ukuntu ino equipe ya Liverpool ihagaze no kuvuga ngo biraza koroha cyane yuko bano basore ba Real de Madrid bamenyerana n'ino miliye ya Liverpool kubera ko bwa busore bwari kubagura bwari kubabuza gutemberana imipira kwa shaka siho buri, ariko imvune ziri ku ruhande rwa ni ku mpande zose kubera ko Eduardo Camavinga nivyashika akagira ikibazo canke Dani Ceballos akagira ikibazo, mbega nindaza kumusubirira neza, mbega nindaza kuza guhagarika bano basore bano basore bakita bariko baraduga ni kuruhande rwa Liverpool uko nyene Liverpool nayo bavunikisha baza gusubiriza ande bafata karoro muri defense ntibagira Konate, ariko Van Dijk ni hari ni ko kugira mu gihe bogira imvune bari bafise ikibazo nyene kiringa umugwi wose utakugira imvune ngaha uza kubugiza ikibazo nindaza gusubirira ko Darwin nezi nawe nyene afite amakinko adashaka kubona mu gihe atoboneka ubusatizi bwa Liverpool uza kuba uri kumwe konde nande ariko iyi match mutubwire muyibona gute? Real Madrid irakura inkoba zose canke Liverpool irakura inkoba zose? Nimero ni 66 ubusa 25 77 mutubwire resultat mwe muzibona gute? Ariko je ndabona yuko je yo banari muri babandi bagenda kukubita ba betting ugafaranga nagira match nire je nta match nire nari kugira nanje nta match nire nogira iyi match kuba ko twagize ibyo twihweza mwose arashobora kugira iyi match Liverpool iraza kuyitsinda. Nanje kurande gwanje atakibazo no kibaye mu kibuga iyi match Real Madrid yayitsinda. Iyi match je nanje nkuko ndiko ndabiraba ndafite imigwi kumize kuri no munsi ubona ko imigwi yose isa niyinganya ubona ko za kunganya. Impamvu mvuze yuko Liverpool iza gutsinda iyi match ndabiye kwiza inkino zibiri ziheruka Real Madrid yakinye muri La Liga. Mbega Real de Madrid itsinda gute? Liverpool nayo itsinda gute? Ariko Liverpool bujya ni bamwe mu bantu bazugira neza block defensive kurusha iyindi migwi itari mike. Igihe Real Madrid iza kurindira ya minota nguze gutsindira muri ya minota ibi kwa Liverpool kenshi ntibikora. Real Madrid ishaka gutsinda runo rukino nukuza guhagarara neza mita ya mbere, kubera ko mita ya mbere Liverpool iza kubishaka ishake kuremera, kubera ko Jurgen Klopp arabizi neza yuko muri miliye kwa Real de Madrid nta basore ba sufre nyinshi barimo, araza gukenera kuza kubaremera muri mita ya mbere. Kandi nawe akina J possession nayikunda kubangamira umugwi wande umugwi wa Real de Madrid. Kino kintu rero kiraza gutuma Real Madrid gasamara bakayijya amagora muri mita ya mbere. Je muraza kuba mumbwiye. Okay, ariko nanje igituma niko navuga ko Real Madrid hano ifite amahirwe yo kuba yotsinda. Tugiye turabira kino zine liste bafise. Duhere ku mugwi wa Liverpool. Muri defense ko Konate dahari uza kugira ikibazo ndaza kumusubirira uza kuruhaninde. Tugenga mu kibuga hagati Thiago Alcantara si hari, Artur Melo nawe si hari.
ndetse nindaza kubasubirira umwe muri aba tubabonye Anderson n'umukinyi yakinye inkino nyinshi urabona ko bisa hari gihe bwaga ko yarushe urabona na Newcastle United kuntu yari yabafashe hagati irabamira kandi arabakinyi badakwiye nanje niyo makenga nagize uje kuraba kuri ruhande kuri attack Darwin neza hari makinga adashobora kutaboneka baraza kuzana bajya basore ba Elliot n'abandi none abasore baza gushobora kumena i defense ya Rudiger dufite defense ya Araba na Nacho tubona mino misi nabanye hagaze neza na Carvajal umugabo gusa banzura Eder Militao ashobora kugaruka banzurabe gato Eder Militao arashobora kugaruka umugabo kugaruka kwiwe agarutse ku rukino rumeze gute urukino rukomeye agarutse ku rukino rumeze gute urisiri kuza kumona kuri yani bonyene yiwe ariko twagiye tubona Eder Militao ari mu defenseur bitangira Eder Militao aritangira ibintu ariko banzurabe nawe no musore Jurgen Klopp ibintu yabahenze yabanje bazanamwe Robert Firmino kugira ngo aze kugira iki abakoresha amakosa Kamavinga tubona amazimisa akora amakosa ariko na Dani Ceballos handa hagati n'umukinnyi hagaze neza ukararaba inkino ahabwa Dani Ceballos arafise umupira ariko ikibazo kimwe nta musaruro apana umusaruro arafrena umupira arafise ukuntu ateba umupira ameze nka Rafinha tuvuge ko ijya system ya Real Madrid ukina bihuta nari fiti cyane ukina yihuta nari fiti cyane nayihuta unati mahoro batama hama Liverpool irakubita umugwi kabisa ndiriye pe ano nawe ngo mwakoze kudukwaniriza nawe urakoze cyane ndi Elvis Buraza igitega ngo ndaha mu buyenzi umufana wa Barca mugabo ndahaye amahigwe umugwi wa Real de Madrid umunsi asante sana kabisa fair play abafana nk'abo bundi nibo baba bakenewe ariko reka tubandanye gatora kubwira novuga ngo twakire umunywanyi ku murongo Burundi bwizaro allo muri bande mutakuye muherere he allo timuri bande muherereye he Gerard Mukamenga amahigwe ya Liverpool hari wana asante sana inde turaje tubiguye mu kanya bazokina ku munsi wa kane bazokina na Manchester United muri retour ya Europa League match retour asante sana nangarutse ku mugwi wa Real Madrid ugiye kuraba umugwi wa Real Madrid urafite abakinyi ushobora kuza kwifashisha n'ivyanga Marco Asensio ari inyuma kandi amazimisa abikora neza ndavuga Rodrigo n'umukinyi twagiye tubona agenda abikora neza undi munywanyi ku murongo Burundi bwizalo umeze neza Madrid star cyangwa mu Barca pool ariko tuganira nande uherereye utiwe na ulindira iminota 90 hera aha ubu rero none munsi muzakurondera ibibaho za Mari asante sana msaza ariko ni watubwiye izina nawe uherereye asante sana kabisa twari kumwe neza cyane asante sana papa ewana turiko turabitunganya neza turababwira komera mwirambere cyane akoze cyane James sawa nako navuga nti rero Real Madrid urabona irafise abadublire novuga nti hano hagati barafise umupeti Alvaro Rodriguez baheruka kuduza umupeti yaje abikora neza ku rukino ruheruka batsinda Osasuna aho yakinye iminota 2 hanyuma reka tubanze twakira umunwanyi ku murongo Burundi bwizaro aizo muri La Liga katutukurabira bazokina ku munsi w'Imana turacacukurabira iyo bazokina ariko komera
niko ndavuga nti rero ni Rodrigue twagiye tubona aza avyitwaramo neza aja asubirira kora tumaze imisi tubona akina yatanguye bikanga ni Marco Asensio nawe nyene ariko aragerageza gukonveka umumenyereza mu gihe bamwe bashaka ko bagaragaza ko yova muri Real Madrid nawe yifuza kwaguma nijo mpamvu ndiko ndavuga Real Madrid ngaha rero yashaka kuza igatsinda mu rukino kandi Real Madrid uziko muri Champions League yavyitwaramo neza novuga nti Real Madrid ndayiha amahirwe 50 ibice 55 kijana gutsinda Liverpool 45. Naho ni sawa cyane kabisa uno nawe ngino match ngo nta kigoye ngo uko ngo nta kunganya ngo biza kuba ngo duzi jwigiyo ndirimbo sha mwumve amahirwe ndayaho mugwi wanje hala sone meze kipe nuko nawe yarabwa ni mere kana bashizemwo ngo duzi iryo sha ngo duzi jwigiyo ndirimbo ngo bayumve neza ariko iyi ndirimbo bamwe irabatwenza abandi kabibaritse ngo bisiriza abagabo ngo biriza abana zigiza abagabo kwe ano bugani UEFA Champions League kabisa uno munsi baza kuba bahibereye babagenda batubwira ngo barafana Real kweri ana twe nivyo ntayo dufana ariko turayikunda iyo turiko tibona itsinda canke itsinda turafana umupira w'amaguru turafana ba sport twe turabafana ba sport yiri kiratsinda canke itsindwa biraturyohera cyane iyo equipe itsinze yaturyohera tukanayivuga neza yiri yakubitwa nayo nye turayambika ba atuyibutsa kanimero murashobora twakura cyane mukandika ubutumwa kuri 66 ubusa 25 27 muri studio muri kumwe na Wilfried Irambona ushaka kwanyita Hazard ushaka kwanyita Wifi ushaka kwanyita Za ushaka kwanyita Boni turi kumwe na bwana de Serious Ryan uramwita Sabiro turi kumwe na bwana Inosa hariya ku ruhande ikiganiro ni cy'inkino Burundi bwizalo meze neza abuduza kajwi gato tukumve tuvugana nanda herereye Real Madrid yawe irabikora akazina kanyu Jackson ushimye bwana Jackson Real Madrid irabikora Real Madrid irabikora amahigwe masa kabisa ku bafana ba Real Madrid ariko nitwibagire gato imbere yuko turangiza hari urundi rukino ruharu no munsi ruza guhuza umugwi wa Eintracht Frankfurt mu Budagi baza kuba bariko bakira umugwi wa Napoli amahigwe menshi bagiye bayaha umugwi novuga wa Napoli umugwi wa Napoli mu nkino zitanu ziheruka batsinze inkino zine batsindwa urukino rumwe mu gihe umugwi wa Eintracht Frankfurt bakinye novuga batsinze inkino zitatu banganya rumwe batsindwa rumwe Eintracht Frankfurt bafise amahigwe 67% yo gutsindira hanze kenshi mu gihe umugwi wa Napoli bo hanze nabo nyene batsindira ibice 67% Napoli zo nkino zose batsinze bazitsindiye muhira no kuvuga bafise insinzi 100% mu gihe kwa Eintracht Frankfurt bo gutsindira muhira ngo birabagora babifitiye bice 33% izo ni zimwe mu nkino zihari kuri no munsi novuga dukwakwanya tubabwira abakinyi bashobora gutangura ku ruhande rwa Eintracht Frankfurt ni Kelvin Trapp kabisa mu gora inyuma haza kuba hari abakinyi batatu bano basore barazibira ku rugero rushimishije hariho umukinyi yitwa Tuta Christian Jakic aza kuba ari mu kibuga nawe Evan Nidika kabisa aza kuba ari mu kibuga hagati mu kibuga aza kuba hari abasore bagera kuri bane Asnyar Knof aza kuba arimwo Darshi Kamada aza kuba hari Kamada mwabantu mwe Jibril Shaw nawaza kuba hari Philip Max nawaza kuba ariho yibereye mu gihe abakurikira umwataka wabo Kolomwani arabasore babiri Jospel Lindstrom aza kuba ari kumwe na Mario Götze mu gihe kuri attack aza kuba ari umusore yitwa Randall Kolomwani kabisa mu gihe ku rundi ruhande rw'umugwi wa Napoli Alex Meret aza kuba ari mwigori bani nyuma harimo Matias Oliveira Min Jakim Amil Rahman Grovani Di Lorenzo hagati mu kibuga aza kuba ari abasore batatu Piotr Zielinski Stanislav Labotka Andre Zombo Anguissa kabisa no mutekinisi hano kuvaratikeria kabisa kino gisore bafise diwo n'umuntu yitwa Victor Osimhen baza kuba bariko barasatira ku rundi ruhande Hirving Lozano baza kuba ariho bibereye ku kibuga ca Eintracht Frankfurt kabisa ibintu biza kuba bimeze neza cyane
umuhagarikizi aza kuhagarikira runo rukino nuno musore Arthur Diaz w'umunyaportugal baza gukina kuri Dutch Park Bank. Tubagirira nkuko nyene nk'umujyi w'Isahira tubabwira mbega imigwi ibiri yaciye he kugira ngo ntiko turabivuga ko vyinshi. Ni Napoli tubona ko yavuye mu rino tsinda rya A aho ari kumwe n'umugwi wa Liverpool n'umugwi wa Ajax n'umugwi wa Rangers. Napoli rero mu rukino rwa mbere atsinze Liverpool itsindo 4-1. Napoli za gukina urukino rwa kabiri isanze Rangers muhira itsinda itsindo 3-0. Napoli yagitsinda Ajax 4-2. Napoli kandi iragaruka itsinda Ajax nyine itsindo 6-1. Ni Napoli mu rukino yatsinze Rangers 3-0 igaruka itsindwa na Liverpool 2-0. Ni Napoli ubona yuko mu nkino zose yakinye mu matsinda yashoboye kubutsindwa n'umugwi wa Liverpool wonyene atanundi rukino yigeze kuba inganya. Ndetse n'umugwi wa Frankfurt nawe nyene wadutse byifashemo neza muri mu itsinda rya kana ryo groupe D aho yari kumwe n'umugwi wa Tottenham, Sporting Portugal, Marseille numwe mu migwi wagiye gukina urukino rwa nyuma utararonka qualification ndetse batarabona n'ushobora kuja muri Europa cyangwa ushobora gukoroka direct. Aho Marseille yashoboye kubisezererwa Sporting irungikwa muri Europa League. Rero na Frankfurt nayo nyene ifise inkino gitsinda urukino rwa mbere yatsinzwe yaratakaje yatsinzwe na Sporting itsindo 3-0. Na Frankfurt za mu rukino rwa kabiri tsinda Marseille 1-0. Mu rukino rwa gatatu yanganije na Tottenham 1-0. Mu rukino rwa kane itsindwa na Tottenham 3-2. Mu rukino rwa gatanu yatsinze Marseille 2-1. Mu rukino rwa nyuma iza gutsinda umugwi wa Sporting 2-1. Novuga ngo tubashimire cyane kabisa abantu bose bagiye batubwira yuko turi kumwe ariko hari amakuru menshi twari twabateguriye ko tuza kubabwira bidakunze ko tubabwira ngo Real Madrid ntibaraheba kuri Haaland ngo nk'umusubirizi wa Karim Mustafa Benzema ngo hari ubushobozi bw'uko Haaland ashobora kuza mu Real Madrid. Ivyo navyo ni inkuru nziza cyane ariko Gundogan mu wa Manchester City ashobora kwivyo kuza muri Barca biriko biratungana. Amato Alemany ngo twarabonanye na se wabo wa Gundogan ngo asanzwe ari n'umuaje wa Andreas Christensen ngo twarasangiye akayi ngo twongera tuganira kubijanye nawe ndetse n'umugwi araheza arabemera kabisa. Umugwi wa Bayern Munchen uri kuraharanira gusinyisha Dani Ceballos wa Real Madrid bariko bamugwanira kabisa n'umugwi wa Atletico Madrid. Ni Bayern Munchen kabisa isanzwe irikina narondera umukinyi akina kuri nimero 2 Julian Nagelsmann yamushize ku rutonde rw'abakinyi yifuza kugura kabisa muci Ceballos yobaje gufashanya na Konrad Laimer kabisa wa Strasbourg Autriche yitezwe mu cimu mugwi wa Manchester wa Bayern Munchen uno yitwa ngo ndi Thierry Ikiriri sha ubawe cyane ngo twariko turaba ngo yari karadutega yomi waranadushimiye cyane ku kiganiro twakoze kuri uno munsi. Novuga tubabwire amakuru ya nyuma yo gusongora turangize dusige izindi programme z'ibindi biganiro twageze nk'abarenza ko kubera ko yene tubakunda umuyaga nk'abari wa mugusongora reka tubabwire inkuru zibiri zonyene aho umukinyi wa FC Barcelona Susundi n'umwana kiri muto Ansu Fati yavuga ati kiwe nubwo baguma bavuga yuko ngomba kugenda Manchester United kirandondera ati nsiriko ndava muri Barcelona avuga yuko afite amasezerano gushika mu mwaka wa 2027 avuga yuko yiteze kuba yongere kina yimnaka yose muri umugwi wa Paris Saint-Germain ndetse anahara kina n'imyaka myinshi. Ni kurande rwa Paris Saint-Germain naho bitifashe neza aho muziko nyuma gutakaza inkino nyinshi hagiye haba kutabonana neza hagati y'uburongozi ndetse hagati mu bakinyi zagiye bitera impari zitandukanye aho ndetse bavuga ko imbere yuko baja gukina urukino rwo muri weekend abakinyi harimo Lionel Messi, Neymar Junior, Marquinhos ndetse na Kimpembe barateye directeur sportif wa Luis Campos bamubwira yuko yaguze nabi aja kwisokagura nabi ari ko batuma guhagaze nabi ariko Luis Campos nawe ngo yafashe indi ngingo nko bivugwa n'ikinyamakuru Sport hamwe n'ikinyamakuru Equipe. Ikinyamakuru RMC Sport na Equipe bivuga ko uno mugwi wa Paris Saint-Germain ufashijemo n'umuntu mu directeur sportif Luis Campos bashaka gusambura ubusatizi bwa MNM bugizwe na Messi, Neymar na Mbappe aho bavuga yuko bashaka kubakira kuri Kylian Mbappe ndetse bakazana abafaransa bagenzi biyo bakubaka umugwi ariko bano bantu yemwe yashaka ko bibagora natari bavuga yuko n'umukinyi Messi na Neymar bashobora kwerekeza imiryango aho Messi Macedonia yaheze n'uwo wita Neymar Junior yebya ashaka kuba mu mugwi wande mu mugwi wa
wa Paris wa Paris Saint-Germain ahubwo ndibaza none Neymar Messi nibava muri Paris Saint-Germain tuzosubira kuraba Ligue 1 tuzoba turaba Nice gusa tuzaturaba Nice ya Yusufu Nyanki ndetse urabona rero muri ngo mugwi wa Paris Saint-Germain bavuga yuko Neymar wewe bashobora kumugurisha ndetse Lionel Messi kabisa muri Paris Saint-Germain nayo bari karavugwa ngo ba Jackson ngo baza gutsinda 2 ngo Real Madrid yatsinda 2 ngo bite ngo ndindi hati Samuel ngo twabanye neza cyane ngo ndabakunda cyane mwirambire natwe turabakunda cyane ariko bahati ndamwibuse ko naramurindiye ndamubura amurindira uramubura dushimire cyane abantu bose badukurikiranye kuri uno munsi mpere kuri Innocent ndagushimire cyane kuba twabanye uno munsi urakoze cyane bakuze bisamije mwese makumtumviriza ndaze kumari benshi tubashimira aho mwari muri hose nawe ndagushimire cyane Willy gushimira Zabironda nshimire na Innocent mwakumana Wilfried Murambona Hazard Wifi Sport n'ibindi nobwa nshimira abantu bose muri sangi badukurikiranye sino badona gwanga ntobamara ko dukora muri benshi ndabwiye nti mwandanye abagiye ukihereza mu gyakayabago mu gyandanye mu gyana ibihe byiza bye bye ciao abakunzi ntibaherera mu mubindi reka naye ndababwira ati naho ku munsi wejo mu kiganiro cy'inkino cyo ku munsi wejo novuga ngo programme za radio televiziyo Burundi bwiza irabandanya ariko tubabwira kuja no kuri application ya Facebook mukandiga radio televiziyo Burundi bwiza mukaba followinga mukaza muraraba amakuru bagenda bacishaho twereka tubabwire tuti akaryoshe ntigahora mwitama bonne chance kuri Real de Madrid, bonne chance kuri Liverpool, bonne chance kuri Napoli, bonne chance kuri Frankfurt. Ahandi reka agenda babwire nti muchas gracias mwakoze kubana nanje. Zabironi yo mugenzi twari kumwe The Serious Lion hariya twari kumwe kandi na Innocent twari kumwe na Willy ndababwire ati mugire aho muba ubahwe.